Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho banda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arebana n'ikete rirerire ryandikiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Iryo kete rikaba ryanditswe n'abasoda bari muri Kongo babwira Perezida Evariste Ndayishimiye ayo bagowe kandi bakerekana akarenganyo gakomeye cyane ndetse n'impfu zitandukanye ziriko ziraba bitewe na bamwe mu batwara abasoda bariko bararwanira muri Kongo, aho bariko bararwana n'umuhari wa M23. Ni ikete rirerire rimwo amajambo ateye ubwoba kandi akomeye yerekana akarenganyo kariko karaba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse nyine n'ibiriko birabera ku basoda bagiye kurwana muri Kongo. Abasoda bariko barapfa umwanya n'umwanya kubera ukuntu badatahura neza intambara barimo, bakabandikiye ikete rirerire Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye kugira ngo babereke ayo bagowe kandi bagire ico bakora. Ni byinshi nyine biri muri iryo kete tugira ngo tubashikirize ndetse n'amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gisoda cy'u Burundi, aho babirebera hafi babona ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kubera ukuntu abasoda nka bose bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabakunda kandi bakamaze kubona ko ibintu biriko birakorerwa abasoda muri Kongo ari ibintu biteye isoni kandi babaje. Tugiye kubashiriza nyine mu dendo ry'amakuru, wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi cyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru nombi n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasirikare b'u Burundi bari kugwana muri Kongo basabira ibihano Colonel Emmanuel Haringanje. Ibaruwa ry'umusirikare kuri Perezida Ndayishimiye. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ukaba na kizigenza w'intwaramiheto z'u Burundi, ndi n'iteka ntangere ryo kubandikira ndabamenyesha bimwe mu bibazo bihanze abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Tafoko muri Kivu y'Uburaruko, aho duhanganye n'umuhari M23 ushamiranye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, abasirikare twese turashima kubona warakoze ikintu cari carananiye intwaro zose mu kudukomereza agashahara kacu kahora kibwe. Ibyo wadukoreye muri Ndamukiza 2023 ntiturizigera tubyibagira, watugarukiye tugeze habi cane. Ni nayo mpamvu twizera ko n'ayandi marira yacu uzoyatahura ugafata ingingo zibereye kandi zubahiriza umusirikare w'igihugu. Ntidutahura intambara turimwo muri Kongo. Nyiricubahiro kuva muri 2021 twaragwanira muri Kivu y'ubumanuko mu rwego rwa Tafoko, aho tumaze imyaka 2 tugwana na Red Tabara be na Feneri ya Nzabampema. Twaragwanye mu buryo bubi cane mu gihugu tutamenyereye. Twarahaburiye abasoda benshi rwose, atari uko tutazi kugwana ahubwo kubera tudafise ibikoresho bikwiye, maze abasoda bakagwa mu mitego bagiye gusuma, bagiye kuvoma mu myonga canke bari mu ngendo zirezire zosabye ko abasoda bagira ikibunguruzi. Ibyo twabyihanganiye kubera twaba tuzi ko turiko turarwanira igihugu cacu, igihugu c'amavukiro, kandi tukaba tuzi ko nyine twarahiriye kurinda imbibi z'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose twarabyihanganiye, ariko ingwano twajemwo muri Kivu y'Uburaruko kuva muri Nyakanga 2023 niyo tutumva. Hano twambara umwambaro w'ikindi gihugu, twambara ibendera ry'ikindi gihugu, tugwana kwitwa abakongomani, tujana ku rugamba n'abantu batari abasirikare bitwa wazalendo. Bamwe bavuga indimi tutumva bikagorana ingene dukorana. Tugenda dufise ubwoba kubera inyigisho ba wazalendo bahabwa. Bo baja ku rugamba bazi ko bagiye kugwanya abatutsi, mu gihe muzi ko igisirikare cy'u Burundi kivanze. Iyo ntambara iratugora gutahura. Bamwe mu basirikare bacu barafise ubwoba ko bashobora kwicwa n'abo wazalendo nyine.
muraherutse kuduha umurongozi mushasha Colonel Landre Kavamahanga kandi mwaragize neza cyane, ariko ijambo yaduhaye ntiryaduhumurije na gatoya. Yatubwiye ko twaje kurwanya Red Tabara na Zabampema, abo nabo twabasize muri Kivu y'ubumanuko, hano mu buraruko turwana na M23. None bigenda gute ngo batujane ku rugamba batazi neza aho batujyanye kandi batanatubwira ubyumvikana, batanatubwiye umwanzi tugiye kurwana nawe uwo ari we? Colonel Emmanuel Haringanje nahanwe. Nyiricubahiro twaragorewe hano muri Kongo ku burongozi bwa Colonel Emmanuel Haringanje. Abasoda barishwe n'inzara kugeza aho bamwe batangura kwiba. Nimwibaze namwe kubona umusirikare asigara agaburirwa ibitumbura kandi tuzi neza ko amafaranga y'ibigurwa yaba nyine aba yatanze kandi aba yatanzwe ari menshi. Turazi ko umusirikare yandikiwe amadolari 3 yo gufungura ku munsi, ariko nk'abagiye kurwana baramaze iminsi 3 badafungura, bagaruka bacira urukonda batagira n'amafaranga na 50 yo kugura ibombo. Abasirikare bari muri etat majoro ya Colonel Haringanje nta kindi bahora bapfungura atari ubugari bw'ibigori n'umuceri, mu gihe abari muri batayo zindi baronka inyama, ibiraya n'ibindi byinshi cyane, mbere bagasigarana utuntu dukeya twabafasha kugura amayinite. Twebwe turi muri brigadier M, ibyo ntibibaho. Ikindi cyatubabaza ni ingene atemera kwasa groupe ndetse ngo ntituronke uko dushira umuriro muri telefoni. Ntago nyine yemera kwasa groupe electronique kugira ngo turebe ko twabona nyine umuriro muri telefoni. Colonel Haringanje ratwishishije inzara, turasabye mu mukurikirane abihanirwe. Turipfuza ko umupfasoni wanyu yomenya buno butumwa, turazi ko akunda abasirikare. Kera tutararongerwa agashahara twahora tubona ingene atwumvira akagongwe, agahagarara mu nzira akatugurira akantu canke akadupfumbatisha amafaranga. Turasabye amenye ayo tugorewe muri Kongo maze atuvugire, kuko turazi neza ko iyo avuze umugabo wiwe arumva, kandi iyo avuze ijwi ryiwe rigera hejuru. Niyo mpamvu nk'abasoda turiko turarwanira muri Kongo dusabye ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yadutabara akatuvugira ku mugabo wiwe, kuko turagowe cyane. Colonel Haringanje yaramenje turi ku rugamba, yatanze itegeko gukurayo bamwe mu basirikare mu gihe abandi twariko turarasana n'uwo twita umwanzi. Ibyo byatumye komanda batayo yisanga asigaranye abasoda bake cyane, ni nabyo byakweze urupfu rwa Majoro Ernest Gashirahamwe n'abandi basoda benshi, abandi bagafatwa mpiri batagira gitabara. Iyo komandima Colonel Haringanje yakoze nayibazwe, kuko yicishije abasirikare benshi kandi yarakoze amakosa akomeye cyane. Nitugira uwo tubaza ibibazo byacu. Nyiricubahiro twarababaye cyane kubona abatutwara babaza ibibazo bakaca baja gupfungwa mu Burundi. Ntikumva icatumye Kapiteni Bayubahe Emery, Kapiteni Manirakiza Jean Marie na Liyotona baranyeretse Roja bafatwa. Ibibazo babajije nibyo twese dufise, ayo gupfunga abo bavugizi bacu rwose baraduhemukiye. Kubona bafunga abari baturongoye rwose birababaje kandi birateye isoni, aho kugira ngo babapfunge ahubwo ari gutanga inyishu, kuko ibibazo babajije ni ibibazo biriko biribazwa n'abasoda nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba ari ibibazo bihambaye byerekana neza nyine igipfungu kiri mu basoda bariko bararwanira muri Kongo, aho benshi nyine batazi icyo bariko bararwanira, mu gihe biboneka neza ko n'abapfuriye ku rugamba imiryango yabo ititwararika. Abasirikare ba Kongo birirwa baradukekeza ngo tweho turihwa amadolari menshi. Ayo mafaranga bavuga ntayo tubona. Turasabye mutubwize ukuri amafaranga Kongo itanga ku musirikare wese w'umurundi hamwe n'ingene akoreshwa. Turababara kubona dupfa ataco dusigiye imiryango, ariko tukumva ko turihwa amamiliyoni menshi cyane. Kubera tutaronka umuco turaheza tukizera ibihuha byose biriko biratangwa.
hano tubabwirwa n'abasirikare b'iki gihugu twitwa ko turiko turarwanira kandi nibo batubwira amajambo mabi cane, amajambo ateye isoni, amajambo adutyoza cane yerekana ko nyine twebwe twaje gukorera amafaranga tutaje kurwana. Ibyo bikatubabaza cyane kubona nyine bavuga ko duhabwa amadolari menshi, ariko ikibabaje n'upfiriye ku rugamba ntagire ico asigira umuryango. Turababara kubona umusirikare apfa umuryango ntubimenyeshwe, n'iyo bikozwe tukumva ngo igisirikare kirungikiye agakete ku ikomine. Turasabye umusirikare agume yubahirijwe nk'uko byamye. Gupfira igihugu ntibiteye isoni. Nimubwire abana bacu ico turiko turagwanira, maze naho bazogira agahinda ko kubura umubyeyi baze basigaranye iteka ryo kumva ko umubyeyi yiguze igihugu. Ibyo rwose biradutera iteka mu bana bacu, ariko kubona turiko turarwana ariko abana bacu batazi icyo turi kurwanira n'ababyeyi bacu ni ibibazo bikomeye cyane, kandi ni ibintu biriko biradutera agashavu gakomeye cyane, biri gutuma tunatsindwa cyane ku rugamba, kuko nyine ntituriko turumva ibyo bariko barakora, ntituriko turumva ico turiko turarwanira. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, abasoda turagukunda cyane kandi turagufisemo ibyiringiro, ariko ibyo uri kudukorera muri Kongo biri kutwereka ko nawe ataho utaniye n'abandi. Turagusabye ntutwibagire, dufashe turonke inyishu ku bibazo dufise muri Kongo. Turasabye ntihagire umusoda w'umurundi asubira gupfa yambaye umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera ry'ikindi gihugu. Twebwe ntituzi ico dupfana na M23 mu gihe dufise abandi basoda b'u Burundi hano nyine bajejwe kuja hagati y'abasoda na leta ya Kongo n'umuhari wa M23, ariko igitangaje nuko twebwe turiko turarwana na M23, ariko bikaboneka ko nyine ibyo turiko turakora ari amakosa akomeye cyane, kuko igihugu cacu kiri hagati yo guhuza leta ya Kongo ndetse n'umuhari M23, ariko igitangaje nuko kugira ngo abe ari byo dukora ahubwo tubandanya kurwanya M23 mu gihe biboneka neza ko M23 ifise ico iri kurwanira. Urumva ntibyumvikana ko abasoda bacu bahindutse abajejwe kuja hagati yacu na M23. Ibyo bintu biratwambika ibara kubona abasoda bacu hari igice c'abasoda bacu bajejwe kujya hagati yacu na M23. Ni ibintu rwose biriko biratugora kandi biriko biradutera isoni cyane, ariho mubona impfu nyinshi z'abasoda b'u Burundi ziriko ziraboneka muri no minsi, kuko bariko barapfa kubera ko batazi n'ico bariko bararwanira. Ibyo bintu biratwambika ibara n'ukuri. Nimba Burundi bugiye mu ntambara ni yemange, hanyuma tugende turi ingabo z'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko tureke kugenda twambaye ibendera ry'igihugu ca Kongo, kuko biriko biradutera isoni cyane kubona twambaye umwambaro w'igihugu ca Kongo, tugapfa twambaye umwambaro w'igihugu ca Kongo n'ibendera rya Kongo, mu gihe tujya mu gisoda twari tugiye kurwanira igihugu ciza cacu c'u Burundi, tutigeze tujya kurwanira igihugu ca Kongo. Sintanze izina ryanje kubera ntazi ingaruka byongera ko mu gihe abandi babajije baca barapfungwa kandi bakaba bariko baragirirwa nabi muri no minsi. Ibi byose nibyo bitumye nyine ntabavuga izina ryanje, kuko ndazi neza ko umutekano wanjye wahita uhungabana, ariko ndi umwe mu basoda bagukunda kubera aho wadukuye kandi bakwifuza cyane, nubwo nyine muri no minsi uriko uraduhemukira cyane, mu gihe abasoda bari batanguye kukwiyumvamo, abasoda bato bato, kuko bari babonye ko utanguye kubakorera ibintu byiza, ariko ubu ngubu ntabwo turiko turagukunda kubera ko watwohereje mu ntambara tudatahura ico izamarira abarundi. Sinifuza ko mu nyuma waboneka nk'umwansi w'abasoda. Murakoze rwose Perezida Evariste Ndayishimiye, wumve ayo basoda bagowe bari muri Kongo, aho kugira ngo uze guhinduka umwanzi w'abasoda mu minsi iri imbere. Gira ico ukora, usigurire abasoda ico bariko bararwanira kandi ubahereze n'amafaranga yabo bandikiwe. Bitari ibyo urashobora kwisanga wabaye umwansi w'abasoda mu gihe wari uzi neza ko wabakoreye ibintu byiza, ariko ibintu byiza bakoreye bigahindurwa n'akantu gatoya cyane. Ubwo ni ubutumwa bw'umusoda uri muri Kongo yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, avuga ayo agowe, akerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine natagira ico ahindura
ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya kuko abasoda bari muri Kongo barafise agashavu gakomeye cyane kandi barafise ubwoba bukomeye cyane kuko umwanya n'umwanya bariko baricwa kandi bakicwa bambaye umwambaro w'igihugu ca Kongo kandi bikaboneka neza ko bariko barifatanya ku rugamba n'insoresore za wazalendo, insoresore zitazi iby'urugamba icyo ari cyo kandi insoresore zishaka kugirira nabi abatutsi, ariyo mpamvu abasoda bafise ubwoba ko n'abari mu basoda b'abatutsi bashobora kwicwa n'izo nsoresore za wazalendo mu gihe igisirikare ca Kongo bariko barafasha kibagiriza ko baronka amafaranga menshi cyane y'umurengera ariko abasoda ntibayabone.